nyene ico mpuza nawe ya mujino mushishura ntandera afisa ashaka kuja imbere ya kamera usarisha uvuze umusheri wiwe waruvuze ngo ntavyo wumvise ntavyo no wo munzanira ngaho imbere yanje twobiheza je no mukubita Brama-T vyabe n'umusheri wiwe yaza kuvyinjira hamwe apropose umusheri wiwe ati urashaka kuza muri clip video yanje ti nkaguha ivyunguka akavuga ati yarinda kuja kubaza urya muhungu urya muhungu ni se canke nyina harara mutwara we yavuga ati yari kumbaza ati sheri Brama-T yambwiye ngo je muri clip yiwe agira kora ngende cankwe ndeke aba yareka urya muhungu arakenye we bro ngoba ndaguha ubutumwa rero je sisikimba utanze uzomperereza mu bwo butumwa sasa ngoba ndamuha ubutumwa kandi azobuzirikana ijya telefone yamenye ijya mwabonye agira ujya ubona usa n'amafaranga ku buryo womena telefone ujya telefone yagize nte ntavyo wumvise rero oya ujya telefone yamenye ni ujya mukobwa Bamuguriye kandi yavuga ko ari gwiwe yo wese nakubwiye ata makuru ufise basi urashaka no kuraba n'umuntu sivyo ukaraba n'umuntu ujya muhungu ubona ujya kwimenera telefone yiguriye uri kuramuraba yavuga ko ashabujwe nuko umukobwa yagiye muri clip ya Brama-T atamubwiye by the way imagine umuhungu wubu wo muri generation yubu agishavuzwa nuko umusheri wagiye mu vyunguka uwo wumva ari serious ariko we yavuga ati why not yoja muri clip ya Brama-T atambariye none ndakubazi hari ibintu mwe mwihaye n'umukobwa muri mu rukundo muba mubana uba waramukoye ni ngombwa ninde ko gusaba uruhusha ngo je ngiye gusenga ngo ngiye muri toilette ngo ngiye he ni ngombwa ninde ko gusaba uruhusha ariko ikizi gusa nuko ico wonzi ujya mukobwa ari mu vyunguka kandi ikindi nzi neza pana ngo nzi bukebuke nuko ijya telefone yamenye ari ujya mukobwa Bamuguriye nta muhungu numwe azokwigera guha ikintu cyose ushaka ilifo ko natwe dukora amaboko mu mpunzu tukakora tukihagararako ujya mukobwa ari mu vyunguka ica kabiri ujya muhungu nawe nyene n'umuri noneho narumvise n'ubujuju bwiwe yavuze ngo jere ngo kugira ngo nkomeshe drama ngo naciye ngo fata ngo nanje ngo mudemu wiwe ngo ndamushira ngo muri clip yanje bisigura ko bishuranye Kyo muhungu arafise ubwenge neza mu muntu. None nimba yafashe umudemu wa Brama-T nawe Brama-T ko yafashe umudemu wa Brama-T akamushira muri nya clip yiwe yarabonye Brama-T agenda kwa mamaza ngo we new face ngo wakoze ibi bisigura ko ariko ushobora gusanga umujama ari mu rukundo rwa cyane kuko yavuga ati umudemu cyane ari mu kumutwara by the way agako gaca agenda kora clip ya Brama-T atambwe mbega kurande rwa Brama-T ya new face nindafise kose ngo nari mu kumutwara hari ibintu batari ngoma ndabahega sopo ya nyuma jewe sis hari ibintu abantu abasarimwe noneho sabastari na underground abantu mukiza mutaramenya game hari ibintu mwihaye ngo jewe akantu kose si ujya wenyene maze kukumva akantu kose ngo iki carambaye ko ngo ni mama yatanguye kukimbwira ivyo ndavyumva kuri Brama-T keshi ndavyumva kuri Kambode Brama-T yavuze ngo hari ikiganiro yakoze avuga sinza akantu bamubajije kagakosa acavuga ngo jengo ivyo ngo ntavyo narinzi ngo nabonye ngo message ya mbere ya mama ngo ari watangura kuyimbira mone ya frere sinzi kumaze kumviriza hari ibiganiro yakoze byinshi ngo jengo maze kuraba ngo nasanze ngo message ngo kuri ya wakera uco bibona ngo nasanze ngo message ya mbere ngo ari ya papa ivyo bintu muzamurashiramwe abavyeyi banyu nta nisoni Everybody, and my name is Radio, or this is Loy TV in the place. You know what it is. I just and Mr. Radio, I'm back again. Rero hamda kugira byinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready easy gentlemen, call a like and a comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfred Calf, ani watuma image uyibona imeze fresh sana, ani watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ni muri kiganiro
tubabwize ukuri show oca kiganiro kigwa akaryo keza ko kumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu ubibayeho gute by the way isho Ball Radio papa promoter bose mu gihugu se wa promoter bose mu gihugu ata papa nta mwana kugira habeho umwana habanza kubaho papa igisi bakuze ba TV uno munsi rero miganda tubabwize ukuri show ndi kumwe n'umwe mu bigeme yiteje imbere ko mvuze umudemu yiteje imbere ugaca indabo ivyo rega nariteje imbere none kuki undambuze mvuze ati abakuze ba TV mvuze ati ndi kumwe n'umudemu yiteje imbere ati yandaba urujisho ndabesha cyangwa se imbere nabona ubivuga utwenga wamenga uribesha ahubwo gusa je ntwenze kuya mbonye ukuntu ndabye nariteje imbere pe biranaboneka none kuki undaba ikijisho none kukuraba ushaka sindakurabe wasanze gaha sindakurabe je nari mvuze ati none mvuze amakosa nibitugani by the way umeze neza I'm good meze neza cyane iyo utameze neza biba bimeze gute je nameze neza sinza mvuga ntabwo mvuga uburi nk'ikiragire iyo utameze neza ubikirage iyo nameze neza nyene nta muntu numwe mpakaribu nta muntu numwe tuvugana na phone ndaziba yes kabisa abakunzi ba TV nibaze neza yuko abamuzi muramuzi ariko batamuzi hari abantu batakuzi bifuza kumenya ambega tuko turaganira nande turi kumwe nande by the way let's go ni MC Sisli ndazibesha muranzi abatanzi ja kuri page yanje mwandike MC Sisli mucamumbona muranzi ndo mu journaliste kuri radio Iteka FM nibyo Iteka FM hariya ko ba D1 sha abantu bakorera promo D1 sha hariya ko ba D1 nimwe mukorera promo D1 we msore I wish mwayumvise gute babaze none mwayumvise gute muze kuvyandika muri commentaire sasa arakandika nabonye muri Iteka man ko mwazanye ngo ivyuma ngo sonorisation ngo hariya haguma ibintu bisasa sasa aba bajama rero ya mubosi wanyafse note mwana ngo baruka kuzana ngo sonorisation Iteka kamane Iteka event subibona no Iteka sasa rero je hari kintu naciye nibaza abantu baciye bagina bavuga amajambo menshi ngo ni kuya kujya kuno D1 ngo bamwimanga ibiteramo urabizi ko Miss Yeze D1 igera igisabira ibiteramo by the way ayavuga ati mbega why not jewe ntatumirwa mu birori abantu baciye batangura kuvuga ati ujya mu boss wa Iteka yoba yazanye ijya sonorisation kugira ngo azararonka ibiro kugira baze barorganiza ama event yabo nivyo like kugira D1 azararonka ibiteramo bigiye bitandukanye by the way kubera ko ngo adahamagagwa mu biteramo no ariko ico nibaza ko kitari mu bintu vyotuma adahamagagwa mu biteramo ko kuzana amasono n'abandi bazobikenera namwe muzobikenera ariko harabavuga yuko yashatse kuzarorganiza ama event agashira n'umuririmbyi wiwe D1 si umuririmbyi wiwe gusa n'abandi baririmbyi bose ariko cyane none bose cyane kubera ko D1 baramuzi ntitwoba tugomba ngo tumwamamarize ariko baramuzi ariko ntahamagagwa mu biteramo nkuko babyifuza by the way kuko nabo barabivuga bakayipostinga usanga birashika rega nta witenga ikizimvye ngo uyu mwigeme rero ngo yagiye mu rukundo na D1 ngo bose ngo nabana bo mwiteka subizi none kandi wewe sinzi ngene usigaye umenya ngo nabana bo mwiteka ngo ari mu rukundo na D1 ahubwo tubwire man we na D1 bimeze gute se kujya nyene mu bibona kujya mu bizi nabirenze hari abatabizi mane bifuza kubimenya bimeze gute no sivyo ko ndi umujournaliste wiwe duhurira ahantu hamwe nabirenze ni hakujya nawe muvugana ngo mwararugiyemo mwana uyu na D1 ngo bose ngo bagiye mu rukundo bitwaje ngo nabana bo muri Iteka we radio we kandi wewe sinzi ngene umensi by the way sigaye mbona ibintu ukora nkora ibishisi sigaye nja kuri page ya Roy TV nkumigwa ukora ibishisi nta nisoni wowe ukora ibishisi ari kiganiro beretse kubona uriya mutipe mbe yitwa gute kamba ni New Face New Face yagize nte sasa muza kwiberesha ubu telefone babaguriye nta nisoni bagirante muza kutubesha bagirante umukobwa aragenda akavunika akakugurira telefone ukacuja imbere ya kamera ukacumena sivyo ukacutubesha ngo ngo jingo na phone ndamenye yari yaje yaborewe yavuse cyane
nkunda gutahura fresh reka kwanza ndaguha wait aho nyene reka manze ndaguhe kwanza amakuru y'ujya mutipe we ntayo urasikia bakuze we wagiye gukoresha ikiganiro ata makuru ufise umuntu atanuzi umuntu atamakuru ufise yambaye meze gute ujya mutipe rero yikanga ngo no mu diaspora ujya ngo mbashitse ngabamwita muri lisansi no mu diaspora ngira no mu vacances okay sorry mu vacances ashitse ngaha avuye aho muri Kenya kimba muri Kenya baja kugira iki kimba baja kwiba kimba baja acaraza sivyo acaraza agiza ati je kubera ndu diaspora tireka nigirishe menefone ati baza kubona ujya muhungu uzabaza makuru yiwe yavuga wambwiye ngo ndakubaze sasa nanje nakubajije ayo makuru nafise ya ntumusaza barakuvumbuye new face reka ndayaguhe new face barakuvumbuye ujya muji ijya telefone yamenye ni ujya musheri we yamuguriye ijya telefone ndabizi neza rega aho nta nkuru mbaye irimwo ijya telefone yamenye ijya mwabonye ujya ubona sana amafaranga ku buryo wamena telefone ujya telefone yagize nte ntavyo wumvise rero oya ujya telefone yamenye ni ujya mukobwa yamuguriye kandi yavuga ko ari gwiwe yo wese nakubwiye ati amakuru ufise basi urashaka no kuraba n'umuntu sivyo ukaraba n'umuntu ujya muhungu ubona ujya kwimenera telefone yiguriye uri kuramuraba nukuvuga yamenye ujya mukobwa yamuguriye yo bayimenye kubera abakobwa ahubwo dusigaye turi bijuju ntubona hajya ko yayimenye ndazi ujya mukobwa azomugurira n'iyindi ariko we yavuga ko ayimenye kugira umukobwa ntazoguma muhamagara bakunze ba TV abantu mwaravye kijya kiganiro new face yavuga ko ashabujwe nuko umukobwa yagiye muri clip ya Brama-T atamubwiye by the way imagine umuhungu wubu wo muri generation yubu agishavuzwa nuko umusheri wagiye mu vyunguka uwo wumva ari serious ariko we yavuga ati why not yoja muri clip ya Brama-T atambariye by the way none ndakubaze hari ibintu mwe mwihaye n'umukobwa muri mu rukundo muba mubana uba waramukoye ni ngombwa ninde ko gusaba uruhusha ngo je ngiye gusenga ngo ngiye muri toilette ngo ngiye he ni ngombwa ninde ko gusaba uruhusha ariko ikizi gusa nuko ico nzi ujya mukobwa ari mu vyunguka kandi ikindi nzi neza pana ngo nzi bukebuke nuko ijya telefone yamenye ari ujya mukobwa yamuguriye uvuga ariko ata telefone we yokwigura ubwiye arababesha ngo bagiye muri Kenya ngo bagiye ngo ujya none ntiyahora muri Kenya uramundusha basi okay sawa ujya rega je turazinanye n'umuji wanje n'umujama wawe n'ubujama bwaciye buhera kubera ko nabonye atari serious ubujama bwaheze kubera telefone imbere y'abantu ankora kamera telefone atari gwiwe ujya mukobwa namubwira ati yimwishuzi yo telefone muga kubera urukundo nyene ari bijuju vyose mafu umujama umuzi kuva ryari ujya kuko bakuze ba TV aje numva ko ariko aramuvuga bade umenga barazinanye ujya turazinanye mu buryo je ntazi ujya turazinanye yarafise n'indirimbo zingahe muga nta umuzi kimba muba mushaka kumenyekana we new face kimba ubushaka kumenyekana twegere twebwe abasaza tukubwire apana kugenda ngo ukacumena telefone y'abandi y'abandi nta nisoni ivyo bintu nabwo biryoshye sasa je kibazo nshaka kukubaza by the way haba ku ruhande rwa new face no kumusheri wiwe by the way kuri wewe ndafise ikosa ufise ikosa bayaje imbere ya kamera telefone ko je ntabyo nzi ko yo bamuguriye ntabyo nzi ko ari gwiwe ariko je iconzi nuko telefone yavuga ko ari gwiwe by the way ufise ikosa ni new face kubera ki new face ari uhereza ikosa sasa wait gatoya umusheri umukunzi wawe wewe nturi mubwiye ati je ngiye kuri radio tingiye kuri radio turavugana saa 6 cyangwa saa 1 by the way ati right now ngiye kuri radio hari kiganza gukora ngiye kuri radio ntavu ndondera turavugana ngoma ndakubwira ikintu kimwe radio hari ibintu bidasa sivyo hari ibintu bidasa umukunzi wawe ngo ibintu byose urinde kumubwira umubwira iki kugira gufasha iki we niwe urabishika kumubwira ni bo ariko mu gihe bitashitse kandi ntumubwire ntucuje imbere y'abantu imbere ya televiziyo ngo nini na nini gusarisha umusheri wawe
nasanze nujya mukobwa atari serieux uko Kubera? nari ndamuzi siko namusanze Weka atari serieux. ati kubera iki uri umukobwa muzima wumvise umujama yakubwiye ati je ndi kuri televiziyo ngo niho ndakwitabira kacu bandanye uvuga kugira abantu bagucishe mwinjije Wewe ucugirana. oya nje notera nkumpa ivyo bintu mwihaye ubu Sasa. turi muri demokrasi Sasa sisi sikia kwanza jewe ndakubaza ikibazo umusheri wa ntorumubwira ivyo ugiyemo like shakungishure ego cyangwa umusheri wiwe ndazi kino kiganiro uzokiraba nimba ndahora kubwira egare ntagukunda niko wibaza ego urukundo ni kumubwira sheri ngiye gusenga sheri ngiye kwishure sheri arazi ko nkeneye ibintu kandi amabezo yanje yose sino yamusaba sivyo cyo ni cambere ngiye mu vyunguka arabibonye ho yonteye intege aciye aja mu bantu ngo sisi ni na sheri ariko sisi sisi pime hari ikintu udatahura fresh kugenda mu vyunguka sikosa ahubwo ikosa ni mbega kugiye mu vyunguka wamubwira ati sheri ngiye gukora ibi nibi ni none yarinda kumurari kuko je ndibuka hariho nk'abakobwa ushobora gusanga ahubwo ati dukora ikiganiro cyangwa ngo nzobanza kubaza sheri wanje ko ngo sheri wanje ngo ntabikunda reka nzobanza maze sheri wanje like kumengo woni wo mukobwa yuba basheri banyu ntibabikunda nta muhungu numwe azokwigera kunda kuja mu vyunguka uhurirayo n'umusore nta muhungu numwe azokwigera kunda kuja mu vyunguka uhurirayo n'umugabo ariko kandi nta muhungu numwe azokwigera guha ikintu cyose ushaka ilifo ko natwe dukura amaboko mu mpunzu tukakora tukihagararako ujya mukobwa yari mu vyunguka ica kabiri ujya muhungu nawe nyene n'umuri noneho narumvise n'ubujuju bwiwe yavuze ngo jere ngo kugira ngo nkomeshe drama ngo naciye ngo fata ngo nanje ngo mudemu wiwe ngo ndamushira ngo muri clip yanje bisigura ko bishuranye Kyo muhungu arafise ubwenge neza mu mutwe. None nimba yafashe umudemu wa Brama-T. Nawe Brama-T ko yafashe umudemu wa Brama-T akamushira muri nya clip yiwe. Yarabonye Brama-T agenda kwa mamaza ngo we new face ngo wakoze ibi nibi. Bisigura ko ariko ushobora gusanga umujama ari mu rukundo rwa cyane kuko yavuga ati umudemu cyane ari mu kumutwara by the way. Agako gacha agenda kora clip ya Brama-T atambwe mbega kurande gwa Brama-T na new face. Nindafise kose. Ngo nari mu kumutwara. Hari ibintu batari ngoma ndabahega sopo ya nyuma Jewe sis hari ibintu abantu abasarimwe noneho sabastari na underground abantu mukiza mutaramenya game hari ibintu mwihaye ngo jewe akantu kose si ujya wenyene maze hukumva akantu kose ngo iki carambaye ko ngo ni mama yatanguye kukimbwira ivyo ndavyumva kuri Dramatic ndavyumva kuri Kambode Dramatic yavuze ngo hari ikiganiro yakoze avuga sinza akantu bamubajije kagakosa acavuga ngo jengo ivyo ngo ntavyo narinzi ngo nabonye ngo message ya mbere ya mama ngo ari watangura kuyimbira mone ya frere sinzi kumaze kumviriza hari ibiganiro yakoze vyishi ngo jengo maze kuraba ngo nasanze ngo message ngo kuri yo wakera uco bibona ngo nasanze ngo message ya mbere ngo ari ya papa ivyo bintu muzamunashiramwe abavyeyi banyu nta nisoni nyoko wawe ibintu vya entertainment namwe bihuriye ngo kuri yande kuri yande none ya wakera ntayo wabonye ataho wabonye ndayikurungikira ngahurirabi uzamva babishiramwe iki babishiramwe abavyeyi abavyeyi babo rero ntara ngo jengo mama ngo yamukunda ngo yarambwiye ngo mwana uwo muhungu ngo mwumvi namakuru fisi sasa ariko na Drama-T yavuga ko Drama-T ari umugenzi wiwe ngo na Drama-T ngo yari kumubwira ati umushiri wanze umushira muri clip yanjye kuko ngo na Drama-T ngo yarazi yuko bakundanye nujya mudemu none yamubwira iki Drama-T vyabe n'umusheri wiwe yaza kuvyinjiramwe apropose umusheri wiwe ati urashaka kuza muri clip video yanje ti nkaguha ivyunguka akavuga ati yarinda kuja kubaza ujya muhungu ujya muhungu ni se canke nyina harara mutwara we yavuga ati yari kumbaza ati sheri Drama-T yambwiye ngo nje muri clip yiwe agira kora ngende cankwe ndeke aba yareka ujya muhungu arakenye ico ni cambe arakenye yari yambaye neza kujya sasa umuntu yambaye icangwe yocuvuga kwa kenye gute bayo ndumva nta makuru fise uraza baririmbyi hajya batira impuzu hari abaririmbyi batira ukabona ukavuga hari habuzi batira we ya wa mbere atira ni noya ntabo mvuga bari wa kabiri atira ni ujyanye
inde ujyanye uyu ujyanye n'uwo yamwakoranye ikiganiro akaza kumena telefone bamuguriye yigirisha ngo niyi we bro ngo ndaguha ubutumwa rero Jesse sikimba utanze uzompererere none mu bwo butumwa sasa ngo ndamuha ubutumwa kandi azobuzirikana nagomba ndagucira umugani none ndawuhevye uzompuze nawe ndawumuciye oya muha ubutumwa sasa kubera ubu ntitukivugana sinomwandikira nini na nini kuko yarambabaje avuze ngo agira muha ubutumwa muha ubwo butumwa sasa gusa nk'ubu nyene ico mpuza nawe ya mujino mushishura ntandera afise ashaka kuja imbere ya kamera usarisha uvuze umusheri wiwe waruvuze ngo ntavyo wumvise ntavyo numvise uwo munzanira ngaho imbere yanje twobiheza je no mukubita nkamwereka kabakobwa natwe dufise agaciro ivyo bintu abahungu mwihaye ngo turinde kubara cyane ukubitane New face uwo muzana ntavyo wumvise bakozi ba TV hana je kuzosubizamwo je ndoca ndamuzana mu kiganiro gikurikira subiramwo ngo uwo muzana nkaho imbere yanje nko mwuyu mwanya twobimara kwera rega hajya ntiyasarishije ujya mukobwa wenyene ujya mukobwa nawe akacaje imbere ya kamera ngo mbe ngo mbabarira ngo ni macha ende gusaba imbabazi wakosheje nikosa umukobwa yakoze ikosa nyaba gusaba imbabazi umviriza nababwire mwa bakobwa amwe kiba mushaka abasheri banyu ko bazobubaha bazobakunda neza nta vyani mbembereze ni bebe curacuma kuri kuragumura abakobwa hasi ndiko ndabagumura ndiko ndababwira sasa umva abakobwa rero bose bagare ku basheri babo no ntibagare umusheri wawe uramwubaha kandi umusheri wawe uramuhakanira ikintu utamututse sivyo umusheri wawe ukabona mufitaniye ikosa mugiye ku matelefone mugiye ku mastati mugiye ku mateleviziyo mugiye ku radio ngo nini na nini we nta musi numwe urabaza sheri wawe ati wagiye akashobora ati ndi ngaha kubera ko wagiye utambariye ndamukeneye muri uwo mwanya nawe nimba ujya ariko numvise kandi ati nagiye aha none ndamuharira kubera iki n'uburenganzira bwe ko nta programme nari namuhaye none muri uwo mwanya baje gushutinga na drama tujya mukobwa yari yamubwiye ati sheri burya ino musi ndagukeneye haba umukobwa aranka avuga ati aha je nza kuba ndimwe ibi nibi no ntiyaramukeneye muri uwo mwanya kandi mu gihe utankeneye rega no mu gihe unkeneye singombwanze kandi mu gihe utampaye gahunda yawe je nza gukora ivyo nshaka ico ntakora gusa hari ikintu ushatwumvise kumba baririmbye ikintu cyo ngo inyuma ya kamera ngo harabereye ibintu ze murabivuga nyene Niyo face warakoze kubitubwira kumbe muhejeje shooting baca baja mu bindi baririmbye ntiwumvise kode yabo ngo bahejeje shooting je ntavyo numvise ngo inyuma ya kamera yavuze ngo none ngo nomenya gute ngo ivyabereye inyuma ya kamera bisigura nawe yene n'umuririmbyi umugenzi wa Brama-T bisigura inyuma ya kamera hari ibindi bihabera ico kintu we naco wumva none habera ibiki ngo pompompo habera ibiki ahubwo ikintu no kubwira gusa ujya muhungu nawe nyene numusutwa n'umukobwa numusutwa ati kubera karabasutwa babishize kuri televiziyo rero karabasutwa bose ni basreyingane basreyingane hagati yabo mugatwe umuhungu yaje imbere ya kamera kubera ko yarashavuye ushavuye uje imbere ya kamera yego none wumva yari kumuha message ko yaramu telefone akankumwitaba yashatse kumuha message amwereke yuko kumena telefone ariko je n'ubu sindemera ko ariyo bamuguriye bado ko nta cemeza nzi ko ariyo bamuguriye ujya muhungu basi tureke ibintu byo kumuraba usivye ko yagiye muri Kenya karonka udufaranga dukeya akacaza gukora indirimbo hajya muri ntuzenya kacaza gukora indirimbo iwanyu muri iteye kacaza gukora indirimbo kacaza gukora indirimbo wacu hajya noneho mu radio yanyu ya Iteka FM kuko muraziki baye biryoshe gusa ubwo bufaranga nibwo yakuyeyo gusa yiribwe iwanyu gasha muri Iteka Negamwe numva ngo barabahana amahera caga ubufaranga kugira aze kumena telefone y'umukobwa yamuguriye imbere ya kamera za Roy TV ndabeshe none New face murazinanye tu ndabeshe caga ubufaranga kugira aze kumena telefone umukobwa yamuguriye niwasanga ijya telefone atariyo bamuguriye niyo bamuguriye none uzi ko ariyo bamuguriye gute ndakwereka ivyemeze binyereke twereke ivyo vyemezo twereke ivyemezo ujya mukobwa ivyemeza iya telefone kari umukobwa yamuguriye nyereke ivyo vyemeza vyerekana ko telefone none uyogaruka kamera telefone ushimye iya telefone ari n'umukobwa yamuguriye mu nyuma yaramusavye n'imbabazi none urabizi ko we batavugana
ubu yaramuguriye n'indi telefone guys ndababwira yaramuguriye abakobwa turi bijuju tubereye bijuju ubu yaramuguriye n'indi telefone rero ivyo bintu vyo gutwagwa n'inkundo mukaja kumena telefone z'abandi babaguriye nimba mukunda kumugurira telefone nikosa we nta munagura telefone emwe uwo muhungu yiteze ko je nzomutongoza uwo muhungu iyo mico mwe muguma mwizanira nibi wo muhungu umurundi kazi sivyo wumvise umurundi kazi wumviki wumvise umuco nakaranga wumvi mu muco wiwacu nta mukobwa utongoza umuhungu nta mukobwa uhonga umuhungu ivyo bintu vy'amafaranga muzamura baha bakaca baja kubamamaza ese tuzobamenya abantu mutanga amatelefone wa mbere twamumenye n'abandi tuzobamenya mubikora mwihishije ubu yamuguriye n'indi nawe nyene azoza ngaha yimene azoca amugurira n'indi kandi ku muhungu ngo yiteze ko jewe sisi nzomutongoza none si jeje Rwandaye umuhungu yiteze k'umukobwa w'umurundi kazi mu mutwe no mu miterere azomutongoza agende gahoro nibajyanye nerega abakobwa bubu we nta uratongoza abakobwa bubu twigiza abanyarwanda kazi abakobwa we nta muhungu uratongoza sindamukubwira je cyandamuvuga umuhungu amaze gutongoza kwa jina la Yesu cyandamuvuga mie sisi D1 sisi ngo yatongoje D1 ayo makuru atumye ndayavuga wakuringa napa mie yego ngo yaratongoje D1 urabizi neze yuko asanzwe mu journaliste wo muri Iteka FM D1 akaba ari umuririmbyi wo muri Iteka Music gare baririgwana ayo makuru rero je ndayavuze nakubwiye ujya duhurira mu kazi ariko ngo waranamuterese by the way waraterese D1 ndamuterese yes sir D1 kugira mpiki men mukundana dukundana amurukundo ngo rukundo mutarose mu bavyeyi bayo mukazaja kurondera ku bahungu bazobamena imitwe mubagurira amatelefone bamena were nta muhungu mukundana jewe siko navuze ivyo nibanga ryanje siko navuze ariko D1 wamusavye urukundo D1 yes ojya nta rukundo no musaba kubereka atakundo wabusa ahubwo kimba twarakundanye muga nta rukundo no musabuye kugira bingane bingana ngo D1 ngo nimba mukobwa atongoza kirazira twe baradutongoza twe turicara muhira tugatekana haba umuhunga yagushimye akizana akakubwira ati sisi nukuri bigenda ukuntu kandi singombwa twemerere kumunga gutongoza wewe waratongoje D1 utoke pale radio ndakushishura nuzana ibintu vy'uburofu ndagushishura imbere ya kamera zawe ona uyu garso twigire bazi ngo niyo face yagize ntavyo wumvise oya ntavyo numvise ngo bamuguye telefone ngo aramena rero Jewe ngo Brama-T ngo numugenzi ngo ariko akubwira iki yari kumubwira ati mwana wawe nzomukoresha muri video umviza arabwire sokre ujya muhungu yahora muri Kenya nta nukwezi aramaranga ha mu Burundi kiba muri Kenya baja kwiba kimba baja kugira iki imagine umuntu yita mu diaspora ariko umukobwa akamugurira telefone iyo telefone yamuguriye akacaza kuyimena imbere ya kamera inyuma yo kuyimena renda batera inkuru akacaza kwisabisha ibigongwe ngo sorry aho rero ntiyisabishije ibigongwe ngo kubera mukunda yisabishije ibigongwe kugira bagira iki bamugurira indi telefone amahera yakuyeyo yagiye kuyakoresha mu indirimbo hajya anya yakuye ibihumbi akuye 20000 nimwe mwamuhombeje rero muri yakuye 20000 ubushatse kuvuga ko mwebwe ari mwe mwamuhombeje muri Iteka ujya none ndakubaza muri Kenya mubaza ngene yaje n'indege ndabizi yaje kuri dunyuri ahubwo tubwire yaje gute namakuru mu office yaje kuri dunyuri aje ngo aje kwa mu Burundi barahafashe ushaka gufatisha genda buke yaje kuri dunyuri avuye muri Kenya ntavyo waruzi nivyo gira makuru navyo narinzi barakubeshe kuva mu mbega muri Kenya uzanga mu duhaza imisi ngahe uri mu modoka ni misi 3 avuye amaze amajoro 3 rero ari karate ujya we ntiyaje no ntiyaciye ku majase ngatabuze ngaraje aciye mu kirere ujyaje kuri dunyuri ni kuvuga hari ukuntu nyene umuntu ashaka no kuba yaje n'amaguru ntavyo nome bava muri Kenya n'amaguru umuntu avuye bava muri Kenya n'amaguru ashaka kwipakiza ukagera hana ntaho kacubanza ukagenda n'amaguru kugira ugabanye itike ha mugasubira ukipakiza ujya ubona banone asa n'umuntu
n'umuntu nyene yahora ahantu hati nabonye yari yambaye fresh cangwe kimeze neza by the way sa n'amafaranga yari yambaye kujya ndakubwira ivyo yari yambaye bivuge yari yambaye iki canke rero birato vyitwa ngo iki vyake canke raho urumu ex ivyo birato vyakira canke urumu ex wi oya ujya yari yambaye gute no kwereka imutwe twokundana kwereka imutwe ntari serious si mwiza siguya ikintu ca mbere cyo tuma tudakundana ni kirofa hanje cya kabiri simbandanye ivyo vyonyene birakwiye ngo ntari seriye ngo si mwiza hanyuma ngo jengo mama uzomubwira ati nyoko wawe reka kumushira mu ibi bintu nyoko wawe vyamwe n'ujya mukobwa ngo naguhera amakuru ivyo yituvugisha ngo agomba kumutwara ujya afise amahera yo gutwara umukobwa yo mutwara kubu numva ko yahora muri Kenya none muri Kenya ntiyakora nakubwiye ko yakuyeho save mire gukora indirimbo nandi mahera yakuye oja muri Kenya gakora save ubukora iki naho ugenda icoro rimwe save iri hozo yaza guys ndibaza mwarabonye ikiganiro uriya mutipe vraiment ujya mubona asa n'ufise amafaranga yo kurongora umuntu none bakubwiye gutwara ntiwokwemera oya kubera ujya aracari umwadresse arivyo nabonye aracari muto nabanza agenda kure nabanza asubire kwa sena nyina muhindero umwadresse ntavyo wabonye akubwiye gutwara ntiwokwemera anjana mu rugo mu mago oya pe mubane witwa umugore nawe je kweri je ntiwonca kubera katogura oya ntiyona nshobora no kuntunga niyo face kubera katoshobora gutunga oya n'umuntu atigurira telefone umuntu agitira impuzu umuntu amena telefone umuntu ikindi rero cyanyuma cyoco ari n'ugwangara umuntu w'ugwangara umugurira ikintu ugwangara uracumva umuntu w'ugwangara umugurira ikintu akacamena uwo muntu umva ari serious umuzogura akabati mu nzu ugasanga yagatembagaje ngo motifu ngo nuko ngo umudemu we ngo agiye mu vyunguka ngo agiye ngo muri video ya Brama-T yaramubwiye ati zana ivyo yakaba yari umuhungu mwiza basi yaramubwiye ati zana ivyunguka wakuyeyo abona nta n'ibihumbi 10 amweretse amucoresha basa mubwira ati sheri nukuri turabona ibi nibi nkuko vyama bigenda ati kwa Brama-T vyagenze gute abona nta n'ibihumbi 10 amucoreye hari n'abantu bavuze ngo yagiye ngo mu vyunguka ngo kubera ngo nimba ngo atamuha amafaranga ngo yari kurira kuja guca amafaranga arafise amafaranga yomuha arayafise manje hari umujene yobura amafaranga none imagine umuntu imagine umukobwa vraiment aramukunda aramugurira n'impuzu ahora amugurira aramugurira style zo kwambara rimwe na rimwe mugazi yari yambaye bya musiri niza yari yati aramuguriye umukobwa aramugurira telefone akamugira ikini no umva uwo muhungu abafise amahera yo guha umukobwa were ntiho kwemera umuhungu atira style atira je hako wotira vraiment wofu mumbwira ati sheri ndakwinginze naho ufise impuzu ambara simple cyangwa kamuhagwa hama tujane cyane nkamuhizi wanje je nyene je kuko ndazimpaye no bandazimugabiye wowe watiza style umusheri wa ya mugasi no kwemera kundi umuntu amuti none oya bazurege wowe watiza style umusheri wa none dufate nk'umupira nambaye umupira ndibaza wambara bose nk'uyu no umuhariko je no bandawo umugabiye gusa sino mubwira kubera kugira nyene sinda urazi nyene ko baba ari mwizo kubahana no bwashiri inda ambaro yu kiniki nkuko umengo ndamutijije mugurumva ica bigira ubu mba ndamugabiye ku ruhande rwawe yaba umukobwa ngo ntako safise ngo yaba Brama-T ngo ntako safise bikosa ngo rifise new face kubera me telefone yonyene hasi kubera amenye telefone gusa kubera aje imbere ya kamera we kugomba korosha ibintu kubera aje imbere ya kamera kubera aje imbere ya kamera ikosa rya mbere afise amakosa menshi nk'ayimene ikosa rya mbere afise yaje imbere ya kamera aza kuvuga ivyabe n'umusheri wiwe cyo ni cyambere ntiyagiye ngo baganire nidibaza no muri apire waravyumvise mu mukobwa yagumye amusaba baganire umuhungu aranga ibyo niko sa rya mbere ijya kabiri kimba maybe ko yahora amusaba uruhusha mu kuja ahantu gusa uwo musi ntamusaba uruhusha yari kugenda kumaza ati timbega kubera ko utansabye uruhusha mugaci aza kubitubwira gatatu aza kubesha kane aza kumena telefone bamuguriye gatanu ashiramwe n'abavyeyi biwe ababeshera umuvyeyi si umwe bro abavyeyi n'ababose abantu beshi abantu beshi baragaburirwa n'abantu atari abavyeyi babavyaye mu nda urashavuye rero ubu dukorera ubuza abantu
ni kuvuga ubu tujya kubera abandi bantu atari abavyeyi batuvyaye. Yes, abavyeyi batuvyaye hari haho batugejeje gusa haragera igihe ukavuga ati reka nje kwikorera akazi nanje undi muvyeyi ampembe hama nze ndigurira ishapo nze ndigurira amavuta. Ni kuvuga umuvyeyi su umwe nico shatse kukubwira. Ujya mutipa cyaza bishira abavyeyi biwe. Ngo na mama guys musuye kubeshera abavyeyi banyu mububahe umuvyeyi su umwe. Ngo nini na nini ujya ubona afise amahera yo kurongora ujya ubona yo bwira umuvyeyi. Nawe urayimenya. Je telefone yanje naho noyimena. Nayo bakuguriye urayimenya. Naho noyimena. Nawe urayimenya nawe arayimenya bamuguriye. Je narayiguriye. Nico gituma je umusheri wanje atofata naye. Yaraguhonza sa. Oya umusheri wawe mukundanye n'umuhungu ntabari so canke nyoko. Nibihe bintu wewe usaba umuhungu mukundana? Ikintu no saba umuhungu. No musaba dusohoke gusa. Iyo numvise shaka gusohoka nta kindi kintu je no saba umuhungu. Wo musaba dusohoke tu. Mugiye atarandongora. Kutagashira. Mu gihe ataranshira mu. Mu gihe ataranshira mu. Oya. Bavyita kwabira mu gihe ataranyabira. Ntabwo je nobwira umuhungu ngo ngurira ngo isaha ngo umuhungu atari kirofa umuhungu atari kijuju aramenya ivyo umusheri wiwe akeneye singombwa bimusabe kandi umuhungu arashaka kuguha ikintu kubera atari kubera ubuzi kindi mu gihe ari wewe ubusigaye n'umusu twawumvise iki ngo musaba sohoke gusa mu gihe ataragira mu gihe shaka kuruhuka mu mutwe nashaka kumubwira ati shaka kujana nawe shaka gusohokana mu gihe mutaratwarana mu kirundi cyiza ako sinomubwira tutaratwarana je ndamujana basi mu gihe atarantwara je bintu vy'imico yanyu mugomba kuzana ngaha nibi ariko je ico nemeye gusa nzobahuza na New Face cyenda kuzobwira ati we bono ngomba ndakubwinda guha ubutumwa hauna adabu na muntu aja kuri kamera ngo avuge ngo nini na nini ibintu nkabijya wakoze vy'uburofa ukaja kumena telefone cyambabaje cyane yaba yari yanje nakuguriye nane nko busanza twaye wewe nibi bicambo mvutse antwara zarakuratse ubusa jewe uzontwa naho yontwara kubera umuntu ntabazi umugabo wiwe azontwara abizi na bintu vy'uburofa jazogira imbere yanje rifoka abakobwa twihagararako Ifo ko dukora ubuzi. Abahungu badusuzugure. Umushaka gusambura inkundo z'abandi. Siya kuzisuzugura umuhungu mwubahe Sefini kuko umukobwa ntakunda. Umushaka abakobwa bose bagare kubashiri babo abahebe. Umuhungu mwubahe Sefini akuzana ibintu vy'uburofa akajana agashaka kukujana hirya no hino. Mu bintu vy'uburofa akakubuza kwikorera akazi ngo wironkera ico ushaka akaza atari kabi mwace. Kandi je ngahandagiye. Shaka bigiye. Mwache nzo guhuzana niyo ngoma ndakubwire nzo guhuzana New Face bantu vyemere kwanza bantu vyemere nzo guhuzana New Face cyangwa ufise ubwo ico tupfa wewe ni uvuze bakunze ba TV areka manzi ndakubwire mbere ko turagize ikiganiro by the way je nzo guhuzana New Face aha sisi nga asho ryatwogwana ico nzico New Face aha sisi nga Unaho mushobora ujya Rega umuntu ntuzoraba umuntu ngo ucumenya ngo nguva afise. Umuntu w'umunyavyaha keshi yamana ubunyantege nke. Ya. Bisura ko mukubita. Ujya ku makosa yakoze. Nakana kangana uko mukubita. Mbishwe je. Nawe rero ngo ndakubwire. Adusezerere. Ikintu kimwe. Ndabaza kubwira ikintu kimwe. Ibintu vy'ibiganiro nkabijya mubeshi vy'uburofa vy'urya muhungu. Ntuzosubire kutwereka. Sasa. Chwa mikro yabo. Unaenda sasa. Uratashe. Yes bakuzi ba TV. Sasa udemo. Cyo ndabemereye ni kimwe. Nzomuhuzana New Face mu kiganiro kimwe. Yamaze kugenda. Arigumu yaragiye. Cyo nzobahuzana New Face mu kiganiro kimwe. New Face ndamwicarike hano. Umudemo ndamwicarike hano. Ndabe ko ivyo avugiye ngaha imbere ya kamera azobisubiramo ngo New Face ngo atira amastire mwavyumvi ngo New Face ngo yagiye muri Kenya like ngo agaruka bafise ngo amafaranga yo kwinjira muri studio muri iteka gusa baramuheranye ngo telefone ngo niyo bamuguriye ayo makuru ntayo narinzi ariko ndibaza mwavyumviye ariko rero by the way ico ndabemereye nzobahuza bose mu kiganiro kimwe New Face ngaha sisi hano by the way reka ndakubitse ko kuri kamera bari kumwe na Elfage Carf
niyo yatumye image ubona imeze fresh, niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Ni mu cyaganiro twagwize kuri show wa cyaganiro kigo akajya keza kumenya makuru y'abastar ko kumenya makuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu obibaye gute. Jewe uri kumva kuri micro Shop Radio, papa wa promoter bose mu gihugu, ata papa nta mwana kwirabeho umwana habanza ko papa. We love you so much. Dusubire gutaha. Ciao ciao. Wagwan my people. Shop Radio. Lloyd.